Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Okay, tugende kuri kamwe kamwe. Umwumvise kitima navuze nti true worship ikubera ko urashobora kwadoha icyo utagize iki. Actually abantu benshi n'aba worshipers b'ibintu, n'aba worshipers b'abantu, n'aba worshipers b'amahera, n'aba self worshipers ari abantu bi worshiping ubwo bajya mu vuga ngo barishima, barirata, banajisifia, bajya n'aba self worshipers. Iyo wewe uri kurategura evenement, amaso yawe gusuko wiyumvira wewe uzobusa gute, wewe uzoba wambaye gute, wewe uzoba umeze gute, uri mu self worshipper. Mugabo wateguye evenement yo kuworshipinga Kristo. Uri confused. Iyo kubera viza ama evenement yahagaritse kwanza ukamenya icyo uri kurahimbaza icyarisho. Kora kuhimbaza nyakuri, ntagira ikibazo cyo kuyaronsa ama views 100 cyangwa ama views 50. Undi nawe akabageze ku miliyoni. We yifite ikibazo cy'inyonga z'Imana service fee. Ukuvuga birakunda kuhimbaza icyo utazi. Ariko ndabifurije bene data. Tuve mu guhimbaza ibyo tutazi. Ntushobora guhimbaza Imana utazi. Christian, urashobora kumbwira uyu Marvin, iri mu mbwira uwari mu buzima bwiwe. Okay, murakoze. Marvin ubwa mbere na mbere ndazi ko ari umuhungu, atari umukobwa. Ndazi ko ari umujournaliste kuri radio, kuri Buja FM. Ndabizi kandi ko ari marié, atari imyaka myinshi iciyeho agize mariage. Weekends kuri we n'ivyo. Okay, umugore we yitwa gute, umwana we yitwa gute? Aho rero haca hanjabuka. Naho tuba bloqué rero. Nkabyumvise ushobora guhimbaza Imana, ushobora gutazira Imana ibyo byose muhora muvuga. Akora ibyo yihenze pastor. Voilà, nivuga turanihenda. Ntakora bwira irabyo yavuze imyaka 4 ndayivuye ko akora jogo y'imyaka 3 ugize mariage. Umuhungu yiruka. Umvise nakarorero keza ofete. Hari byinshi tuvuga ku Mana bitari byo. Kandi tukabirimba, kandi n'amakoro tukayashima, kandi tukarira. Ubwo bitari byo. Kandi izo ndirimbo banashaka zikagira ama views. Bega ntacyo bitwaye kubera ko abihenda ni benshi n'abagukurikirana bashobora kuba ari abantu bihenda. Hari akarimbo kwiza kuhitinga kaba saytu solo kavuga ngo Yesu nipende. Okay, none birabaho ko Imana ishobora kugukunda no munsi gusumba uko yagukunda. Birabaho. Umva urukundo rw'Imana rugira iki? Nenda babaje ndirimo ntiyahitinze. Ntimwayiririmbye iwanyu kwishenge. Mwaragatera bye kandi mukakaririmba. Mwabitawe turashobora kwihenda muri ibintu by'imiziki n'ibiki byose kubera ko level ya understanding yacu iri hasi. Nicyo gituma navuze nti natangwe ndabafelicita mwe mukunda kwiga ndabasabye mugira inyota yo kwiga. Bizoba bibabaje uzi yuko watesheje, uzi yuko uri gihangange mwijuru bacaguye ati wewe no muri lise nturimo. Birababaje sana. Kubera iki wakuze mu kutamenya kwinshi. Alors, ntiduhimbaze ibyo tutazi. Imana yaratwihishuriye, tuyimenye, hama twihimbaze, duhimbaze uwo tuzi.